Yes, ashimwe cyane bene data groupe b'amaso nshuti z'umusaraba amahoro y'Imana bane namwe mwese Yes ashimwe cyane abakurikirana ibiganiro bica kuri b'amaso TV mwese n'abakurikirana ibiganiro bica muri groupe b'amaso mwese kuri WhatsApp amahoro y'Imana bane namwe mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Uyu munsi tugomba tuganira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana budukangurira butubwira yuko abana b'Imana niyo bahuye n'ibigeragezo Imana irabaneshereza, irabaha gutsinda, bakabicamwo uburambarambe, bakarengana maze bakavogera hanyuma bakajabuka. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana uyu munsi tugira ngo dusangire rivuga ngo abana b'Imana bama batabagwa niyo boba bageze mu makuba akomeye. Haleluya. Mu gifaransa baravuga ngo le mensonge donne les fleurs mais ne donne jamais de fruits. Imana ishimwe cyane. Le mensonge donne des fleurs mais ne donne jamais de fruits. Mu Kirundi turabwirwa ngo ikinyoma kiririrwa ntikirara. Hano bagerageje kubivuga mu buryo bw'igifaransa baravuga ngo ikinyoma kizana amashugwe ariko ntigitanga ivyamwa. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, cyane ndagira ngo mburire abantu mwese mwiteje inshinge za COVID, n'ibihe byanyu byiza byo kuza ku mugaragaro muzi imbere z'Imana, mwaturira Imana, mubwira Imana ibyababaye ko mudahishije na kimwe, atabyo guca ku ruhande, atabyo kwitwaza bya bindi byo kuvuga ngo reka nitwaze ibi na biriya. Ndagira ngo mbabwire yuko abiteje inshinge bashigikiye wa murwanizi, bashigikiye bateye impigi abashatse gukorera mabi n'amarorerwa iyi si. Hariho abantu rero bazitewe ku nguvu. Haleluya. Ndagira ngo tuganire n'izo ngeri zose, iyo migwi yose. Hariho abantu batewe inshinge ku nguvu, abo n'umugwi wa mbere. Hakaba n'umugwi ugira kabiri w'abandi nabo nyene bavuga bati ahubwo nawe genda witeze, ati na jewe nariteje, ati nawe genda witeze, ati utazokwiteza, ati niwe arimo arashaka kutwanduza, niwe arashaka kuduteza iyo ngwara ya COVID. Abo bantu rero bari bashigikiranye n'amareta yarashigikiye izo nshinge. Ariko ndagira ngo mbabwire, hano mfise ikinyamakuru gitanzwe ico vuga ngo Le Journal de Montréal. Ikinyamakuru ci Montréal ni ikinyamakuru kivuga neza amakuru ya leta, gitanze amakuru itarike 6 z'ukwezi kwa 12 niho amakuru yose ashizwe habona, ashizwe ku karubanda. Hano baranditse ijambo rivuga ngo le mensonge donne des fleurs mais ne donne jamais de fruits. Haleluya. Nukuvuga yuko abanyamakuru banditse umutwe w'iki kinyamakuru, aho banditse ingingo 10 zizwe n'inama igizwe n'abakongere b'abanyamerika. Kongere ya Amerika yaricaye iraterana biga inkomoko n'intondoroko y'iyo COVID yaje ituruka niyo yazananye. Ubwo rero baca basanga byabaye ibinyoma gusa, ikinyoma cambaye ubusa. Bano baca baravuga bati le mensonge donne des fleurs mais ne donne jamais de fruits. Ikinyoma kizana amashugwe meza, abantu gasanga baratengengera bameze neza, ariko nta mbuto bibyara. Bene data, uno munsi ijambo ry'Imana rya ngo dusangire riratubwira ingene Moridekayi yari yarateguriwe kwicwa, yari yarateguriwe kumanikwa, amanikwa n'umuntu yitwa Hamani, ariko Hamani niwe yahasubiye. Haleluya. Hari abantu benshi bashigikiye, abandi batera impigi umurwanizi azana ikicorezo.
iki cyorezo kiza ari ikinyoma, hanyuma ikinyoma maze kirashigikirwa, kiremegwa, kizanwa mu maguverinema, abategetsi barabyemera, bamaze kubyemera baca batangura gutoteza abantu batagiye kwiteza izo nshinge. Na jewe ndimwo, natwe turimwo, urugo rwacu natwe turi mu batotejwe. Umukenyezi wanje yarageze igihe aja kwibaruka, hano dufise umwana arengeje imyaka 3 yavutse muri covid. Ico gihe abaganga baranse kumuvyaza, baranse kuvyaza muvyeyi madame wanje, baranse kumuvyaza ngo kubera ngo atiteje, ngo nabanza aje kwiteza urushinge. Nayo jewe babanje kunyirukana, baranyirukana muri ibyo bitaro ngo sinkwiye no kuhegera. Ubwo ibyo byose madame yabona ibyago, nanje ntazi birimwo biramubako. Bene data, baradutoteje, batubuza kuja mu isoko gusuma, batubuza ko hatagira umwana aja kwiga. Abana bamaze indwi zingahe bari mu nzu bicaye, leta irabirukana, amashuri arabirukana, batutiteje urushinge ntahagere. Guhera kuri garden nta mwana yaja kuri garden. Abana babategeka ko bategerezwa kwicancisha no kwiteza inshinge. Abakuze nuko baradutuza, baraturabuza. Ariko hano umva ya makuru mashasha nkuzaniye. Jambo ry'Imana hano riravuga ngo riravuga makuru y'ibya Moridekayi yari apangiwe kumanikwa. Bene data, ndagira ngo dusenge twinjire muri jambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye kuri ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndagushimiye kuri iyi ntsinzi yabonetse ku musaraba Karuvali Golgota. Ndagushimira yuko ari we ucisha abantu mu makubu kabaha gutsinda. Wacishije Shadraka na Meshake na Abedenego mu itanure ry'umuriro uhinda, ariko naco babaye. Watabaye Daniyeli mu bwoko bw'intambwe. Wakijije Moridekayi ca giti yari yateguriwe kumanikwako, ariko uramutsindanishiriza. Mwama abansi nibo bahasubiye. Mana, habwa icubahiro. Reka dushime dutazire. Mwami, ndasengera bagiye guhendwa n'ico kinyoma kugira ngo batabara. Turabasengera bagaruke, turabasengera bave muri kuboko k'umurwanizi kugira ngo bareke gutera impigi Satani, bave inyuma yiwe, bamusezerere mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ubutumwa bwiza ubuhezagire. Nanje ndabigushimiye nyenguruka, mbisenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwene data, mfise umunezero. Ndagira ngo tunezeranwe bwoko bw'Imana. Ndagira ngo tunezeranwe kuko ikinyoma kiririrwa ntikirara, kandi ngo iminsi y'igisuma ni 40. Mu Gifaransa nabo baravuze bati ngo le mensonge donne des fleurs, le mensonge donne des fleurs, mais ngo ne donne jamais des fruits. Ikinyoma gitanga amashugwe atengengeye, ariko ntikigera kizana ivyamwa ngo abantu barye bahage, ahubwo kizana indugu, kizana ubwicanyi. Hano turafise ingingo zishika 10 zivuga ingene abiteje inshinge bahendwa n'umurwanizi. Reka imbere yuko ndabasomera izo ngingo hano 10 zizwe n'inama ya Kongere ya Amerika. Haleluya. Ubwo rero ndabazaniye aya makuru kugira ngo mubisobanukirwe. Ndagira ngo tubanze twinjire mu ijambo ry'Imana. Tubanze gusoma muri Esiteri igihimba ca 6 umurongo w'10 n'uw'11. Mana ishimwe cyane. Esiteri igihimba ca 6 umurongo n'uw'10 n'uw'11. Nuko umwami abwira Hamani ati, bandanya wabire imyambaro n'ifarasi nk'uko uvuze, ubikore utyo kuri Moridekayi umuyuda yama yicara ku kirimba ibwami, ntihagire na kimwe uhaza mu byo uvuze byose. Nuko Hamani yabira ya myambaro na ya farasi yambika Moridekayi, amugendagendesha mu nzira yo mu gisagara, asemerera imbere yiwe ati, umuntu umwami akunze. Haleluya. Akunze guha icubahiro, uko niko azohoragirirwa. Haleluya. Hanyuma Moridekayi asubira ku kirimba ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
aya makuru aratubwira ibintu bikomeye cyane. Aratubwira yuko hariho ijoro umwami Ahasuwerusi yaraye adasinziriye, kuko hariho amakuru yaraye ararota mu ijoro abwirwa umuntu yakoreye ineza igihugu. Uwo nawe si uwundi yari Moridekayi. Bamaze kumusomera ayo mateka, aca ahamagaza uwo muntu yitwa Hamani. Hamani yari umujyanama wiwe, yari umukonseye w'umwami. Hamani yari umukonseye. Aramubaza ati none umuntu akorewe ibyiza, umuntu ashigikiwe n'umwami, umuntu yakoze ibyiza ibwami, yokorerwa iki? Haleluya! Yokorerwa iki bene data? Hanyuma Hamani yari yibaza ati ni jewe wagira wabikorere, ni jewe ngira ngororegwe. Hamani yibaza ko agira asubirizwa mu nkoko yuko yakoze ibyiza. Ariko Hamani niwe yari nyirabayazana. Hanyuma rero bimaze kubuko Hamani avuga ati yokorerwa ibi, yokorerwa ibi, yokorerwa ibi. Bozana ifarasi yera nziza ikayangana imeze neza, bakicarika k'uwo muntu, bakamwambika impeta, bakamwambika impuzu nziza, bakamugirira neza. Hanyuma bagaca bagenda basemerera mu gisagara cyose, batukundi kukunzwe n'umwami agirirwa, batukundi kukunzwe n'umwami agirirwa. Akagenda bamuvugiriza inzamba ahaca hose mu gisagara. Nuko umwami Ahasuwerusi abwira Hamani ati rero ibi uvuze ntukuremo na kimwe. Genda hariya hanze hariho umuntu yitwa Moridekayi, umuzane umushire ku ndogoba, umushire ku ndogoba nziza, umushire ku ifarasi nziza, umushire ku kintu ciza gikayangana. Haleluya! Hanyuma uhezere ugenda urasemerera wewe nyene ubwawe, uvuga ati uku niko ukunzwe n'umwami agirirwa. Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nuko rero Hamani arabikora. Amaze kubikora agenda gushira Moridekayi ku ndogoba, ashaka Moridekayi ku ndogoba. Iyo ndogoba araheza agenda arasemerera ati uku niko ukunzwe n'umwami agirirwa, ati uku niko ukunzwe n'umwami agirirwa, ati uku niko ukunzwe n'umwami agirirwa. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Haleluya! Aya niyo majambo nongeye guhabwa kugira ngo dusangire kubijanye n'ibirimo biraba muri kino gihe. Muri kino gihe harimo aracana ko amakuru yerekana neza yuko abiteje covid bikwegeye, abiteje covid bikwegeye, kuko bahendwa n'umurwanizi, umurwanizi arabayovya. Ariko hano ikinyamakuru gisohotse kivuga ngo Romason de donne de fleurs mais ne donne jamais de fruits. Ndagira ngo ntangarize abantu biteje za covid, amakorona, biteje za corona, ndabwire nti mwarihuse kandi ngo inkarihuse ibyari bihumye. Mwarihuse, mwakagombye kwihangana, kuko benshi nagiye ndababwira nini mwihangane, kuko Shaduraka na Meshaki nabo barihanganye, babwira umwami bati ntidushobora gusenga icyo gishushanyo, ntidushobora gupfukamira abayari, ntidushobora gusenga ibishushanyo umwami yahagaritse. Namwe narababwira hano abo duturanye, abakozi b'Imana, abakristo, narababwira ati nimureke gushoka mwirukanga, banza mwihangane, banza mutuze. Umwe aranyubuka arambwira ngo wewe kuvuga gutyo ngo abantu bameze, narinda mubwiye nti jewe ntegereza guhagarara nk'uko Shaduraka na Meshaki na Abedunego bahagaze, baremeye baravuga bati ntitwemera, ntidushobora, niyo Imana itoza ati turazi ko Imana izodukiza, atariko nubwo itodukiza. Baravuze ijambo ravuga ngo nubwo Imana itodukiza ntidushobora. Imana ishimwe cyane, ntidushobora gusenga icyo gishushanyo. Namwe narababwiye ati nubwo Imana itodukiza ntidushobora kwiteza urwo rushinge rwakorewe muri laboratoire. Urwo rushinge ntawuzi warukoze, ntawuzi warutunganije, ntawuzi waruteguye. None rero impera n'imperuka
ikinyoma kiririrwa ntikirara, imisigo isuma ni 40. Ndagira ngo rero mbabwire yuko abatashoboye kwihangana muri ico gihe biragaragara neza yuko batari basanzwe bafise agakiza k'Imana muri bo, kubera yuko abantu b'isi sibo boza gutora ikinyoma, ariko abakristo nuno munsi aribo bakigenderako. Ntibishoboka na gatoya, ntivyumvikana yuko abadasenga, abatari abakozi b'Imana, abatari abapasitori, abatari abavuga butumwa, abatari abavugishwa n'Imana, abapotre n'abandi bitwa ababishopo, n'abandi bitwa hariho n'andi mazina ngo yabitwa abarevera, batashoboye kuja mu ruhame ngo biyamirize ivyo bintu. Ariko uno munsi abadasenga, abataja mu rusengero, abatavuga ubutumwa, abadasengera abandi, uno munsi nibo bahagurutse kugaragaza amafuti yari muri iyi covid, yuko cari kinyoma cambaye ubusa. Ndabwira wewe wemeye nawe ugashigikira abandi ukiteza, kandi uri umukozi w'Imana uje imbere y'abantu, ukaba ari wowe uza kubayobya, none ubutumwa uvuga n'ubwande, wabutumwe nande, ninde yabigutegetse ko mbona uyahegeze mu karengane, mu karindane, uca umwiyahakana ukamuyamiriza, ukamera nka Petero yihakana Yesu. Yabonye rukandi waringo ibihaya n'ingumu n'iki n'imigere, nuko umwami Yesu arimo arakubitwa atonagurwa ashishagurwa, Petero atangura kwihakana ngo sindanamuzi, atangura kurahira y'isi. Abantu babonye covid, bakabona ibiharuro by'abarimo barapfa, bakabona abantu bati ntawuja mu isoko, bati ntawuja muri restaurant, bati ntawuja mu ishuri kwigisha umwana we ntajya kwiga, bati ntawurira indege. Abantu bari bafise amavoyage, batajewe hakono heba indege na bakuvoyaja, abava ngaha baji wabo muri Afrika, bati jewe mpisemo gutorwa rushinge, bati mpisemo gutorwa rushinge. None bene data, ubu muhagaze mute? Ndagira ngo masomere ingingo zishika 10 zasobanuwe zuko covid cari kinyoma cambaye ubusa. Ntabwo wari umugambi w'Imana, wari umugambi wa Satani. Bene data, ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane. Nukuvuga yuko hasohotse igitabo cy'impapuro 520 gisobanura yuko abategetsi bari mu butegetsi bw'ico gihe muri Amerika, yuko aribo cyane cyane abategetsi bashigikiye amagara y'abantu, yuko aribo bafashe umwanzuro wo gukora ayo mahano kugira ngo bahende isi, bongere gutegura amabi tutazi ico bagamije, ariko bo barabizi, ariko byose byagiye habona byagaragaye. Ngo inyuma batanguye bandika bati inyuma y'imyaka 2 ya ankete, nukuvuga yuko ubu bamaze kubona neza yuko byashizwe ahagaragara iraporo y'icegeranyo imaze kwerekana ingingo 10 zikurikira basohoye. Ingingo ya mbere avuga ngo le virus a probablement été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan dans le cadre de recherche sur les gains de fonctions financiers par l'État américain. Iki cago c'ipandemi, iki cago ca virusi caje giturutse hari Wuhan mu Bushinwa, barasobanukiwe basanga ni leta ya Amerika yagenda ishigikirana na leta y'Ubushinwa kugira ngo iki kintu bagikore, hanyuma bavuge yuko iki cago cabaye laboratoire yafashe ngo ivyo virusi birasohoka biramena laboratoire, hanyuma ngo birasanzara birakwira. Ariko byari bishikiwe na leta ya Amerika. Ingingo ya kabiri avuga ngo amaguverinema y'Abanyamerika n'ay'Abashinwa, izo guverinoma zibiri zakoze ibikomeye byose bishoboka, babifashijwemo n'umuganga Dr. Fauci, Dr. Fauci hamwe n'abandi bamambre bo baba communauté scientifique
nibo bafashe ayo makuru barayahisha barayanyegeza babifashijwe n'uwo mudogiteri. Uwo mudogiteri yitwa Fose, umudogiteri wo muri Amerika, umudogiteri akomeye cyane, umudogiteri ubu biriko birigwa kugira ngo asobanure igituma ibyo bintu byarashoboye kuza, hanyuma ntagire icaburira abajejwe, kandi yarajejwe amagara y'abantu. Umuganga agomba kubajejwe amagara y'abantu. Kubera iki birinze kugira ngo biseruke ubu kandi yarabizi, hanyuma ntagire icabivuze ko? Ndabwira ndabaza ku ruhande rwacu uyu munsi, turabaza abakozi b'Imana bahagarara imbere y'abantu, imbere y'ishengero, bajejwe imitima y'abantu. Kubera iki batabanje gukora amatohoza, ariko nibo bategeka abantu basanga bashigikira abandi kwiteza inshinge? Nuwahirahira ngo avuga ati ibyo ntimubikore, bavuga ngo uwo ni wawe ndagumuka. Noneho ingerero murabe twarababwiye bene data. Ndagira ngo umuntu wese ariko arumva ubutumwa atangure guharura umuntu yitwa umukozi w'Imana yamushigikiye canke yamuhanuye ati ntiwiteze urwo rushinge. Uwo muntu umenye yuko ari umukozi w'Imana by'ukuri, yemera guca mu magorwa akaramiriza. Mana ishimwe cyane. Ariko babandi bahimiriza, nimwibaze bene data, nimwibaze ibyabo. Ubwa gatatu nababwiye ko ari ingingo 10. Ubwa gatatu, l'obligation vaccinale a causé d'importants dommages collatéraux. Amategeko y'agahato yo kwicancisha yakoze amago n'amahano mu karere ko munsi y'izuba. Ndagira ngo mbabwire yuko hariho ibihugu wasanga abapolisi barimo barafata abantu ku nguvu. Ndagira ndabwire yuko na hano iwacu hano abapolisi baraje bazana imiduga 3, baje n'imigwi 3 baza bazifoye. Ngo bababwiye yuko ngo hano bahabonye abantu benshi, natwe turi umuryango umwe twari dusohotse kota kazuba. Ico gihe hari itegeko ribuza ko kizira abantu babiri barenze umwe baba hamwe bicarana, ariko twebwe twari umuryango umwe. Bashatse ngo badutanye ngo badusanzaze, ariko ntawe uzoducamwo, ntawe uzodusanzaza. Haleluya! Turi umuco umwe, turi umuryango umwe. Ndaburira abakristo, muri umuryango umwe, muri umuco umwe, ntawe uzobasanzaza, ntawe uzobacamwo, muragaba ntihagire ubacamwo. Abapolisi baje ari imiduga 3 ngo baje kudusanzaza. Turababwira tuti ndababaza ntimuzanywe n'amaki, ngo batubwiye yuko muriko murakora iminsi mikuru hano, ngo kandi birenze, ngo kandi hari itegeko rivuga ko abarenze 2 bagomba gufatwa n'amategeko. Ntitwebwe turi umuryango hano. Ngo mwese binjira mu nzu kuraba ngo yuko twariko turarya amagato ngo yama joyeux anniversaire. Twebwe nta n'amajoyeux anniversaire dukora, kuko twebwe ntiduhimbaza iyo minsi mikuru y'abapagani. Twebwe duhimbaza watubambiwe ku musaraba Igorogota. Ndababwira ni mwinjire murabe. Baragenda barahiga inzu yose, barahiga, barabura amagato, barabura iminsi mikuru y'inyama, barabura amajuisi, amaji, barabura amasahani y'ivyombo, barabura ibintu byose. Bati muratubabarira rero baduhenze. Babanje barasabye imbabazi abapolisi, barasabye imbabazi. None uno munsi abarimwo barasaba imbabazi, bagasaba imbabazi Imana ni bande? Abashigikiye bagatera impigi Satani, bakiteza izo shinge kandi bagahimiriza n'abandi ni bande? Abashigikiye ico kinyoma. Bene data, uyu munsi ni ibintu bikomeye cyane. Reka dukomeze kuri za ngingo. Ubu tugeze ku ngingo igira 4. La recommandation des 6 piliers de distanciation sociale ne repose sur aucune base scientifique. Intambuko zibiri 2 mètres de distanciation. Wasanga bashinze ayo mategeko babuza abantu kwegerana. Umwe wese wamutungira urutoke bati unyura aha kandi ntukebuke, unyura aha kandi ntukebuke, ugenda ugoroye, wagenda ugoroye, kandi ntagire uwegerana n'uyundi. Ayo mategeko
yaratumye abantu bahahamuka umutima. Ica gatanu, reka ndabivuge mu Kirundi, nta kimenyetso kigaragara catumye yuko bashinga iryo tegeko ryo kwambika abantu amamasike. Aucune preuve scientifique n'a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. Nta mugambi n'umwe hari, nta ngingo n'imwe hari igaragaza icatumye bategeka abantu kwambara amamasike kugira ngo babuze abantu guhumeka. Nta mugambi, nta kamaro, ntaco byatanze. Ntibyabujije virusi kwamagara no gukwira, ntabwo byabujije kwandukira no kwanduza abantu. Gatandatu, l'OMS a relaye la propagande du gouvernement chinois. No kuvuga ngo ishirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi OMS ryashigikiranye n'abo bashinze uwo mugambi, bashigikira abashinwa, bashigikira leta y'Ubushinwa kuvuga ati icago cateye isi, icago cateye amakungu, icago cateye amakungu, ati isi yose ni mugabe. OMS murazi ko ikora ku isi yose. Nuko rero byo byose abantu baca bajanago. Ndagira ngo mbabaze bene data ba Kristo, antikristo niyamara kuza akaza ko azoba ari umutegetsi mpuzamahanga, muzohagarara mute? Muzomugwanya mute ko mutashoboye guhagarara kuri aka kantu gatoya k'umuyaga, kubusa gusa k'umuyaga? Ikinyoma kirirwa ntikirara, ikinyoma kirirwa ntikirara. Mwari kwemera, mukemera, mugashingira nta Yesu. Umva igituma mugashingira nta Yesu, kubera izimvo zikurikira. Ica mbere, wewe mu Kristo, Yesu arakiza, bitiro biraca muri laboratoire préparé par les humains, bitiro biraca mu mavirusi yakozwe n'abantu, bitiriwe biraca mu byakozwe n'amaboko y'abantu. Mugomba gusenga. Bene ivyo byago bizanywe n'amalaboratoire, bizanywe n'amarobo, ubuho bazanye n'Imana zikozwe mu marobo. None ivyo byo muzobica hehe? Iki cago caje ari cyo kubwira abantu ati ni mukanure, ni mube maso. Ingingo y'indwi, le confinement a causé plus de tort. Nuvuga ngo bya bindi byo byaguma mu rugo byo bita confinement byatumye abantu benshi bahura n'ibyago, hamwe na l'economy, ubutunzi. Mu by'ubutunzi ibintu byose birata agaciro, ibintu byose biraduga, habaho ubukene, inzara iratera mu bihugu byose nka byose ku isi, igitoro kirabura, ibiciro biraduga, abantu barabura kuko batari bamaze ibihe batarondera ikibatunga. Umunsi umwe gusa abantu badakora ku isi yose ni ikibazo gikomeye. Ariko noneho byatwaye imyaka ingahe? Imyaka 3. Rero iyi confinement yatumye haba ibibazo bikomeye by'ubukene n'inzara, byongera habaho trouble ya santé, trouble de santé mentale chez les adultes. Abantu benshi baraturubuye, bagwara indwara zo mu mutwe. Hanyuma bongera kandi abana bagira ntuzenya perturba le développement des enfants et des jeunes adultes. Baba ugwaruka, abajene nabo nyene baraturubuye mu mutwe, haba ibibazo n'amahano adasanzwe. Bene data, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Abantu gushoka bagashigikira ikinyoma batabanje gusenga ngo babaze Imana. Harabona abajije ntibega mwarasenze imbere ko muja kwiteza izo shinge, ngo twebwe ntitwirirwa turasenga. Ngo ntitwirirwa turasenga. Bati ntitwirirwa turasenga. Bati none mwari muzi ko mujye kwiteza ibiki? Ngo dukurikize ibyo twumvise bavuze ku radio. Ngo ibyo bavuze twebwe dukurikize ibyo bavuze. Ati none nimubona yuko mwikwegeye? Ngo gose ngo twarikwegeye, ngo kuko ngo iyo virusi ngo irimo antene ngo itwara amakuru. Bari mu nyuma bagiye kubimenya. Mu nyuma bagiye kubimenya yuko ngo iyo virusi ngo itwara amakuru, ngo ikatwara kuri satellite, kandi gukaba nkako umuntu wese yiteza bacamuha inimero, ivyo bita QR. Iyo QR irimo nimero,
iyo nimero iragufokaliza, iraguhiga ahantu hose uri, ahantu hose uri. Mbere bamwe bazitwara mu matelefone, abandi bakazitwara mu mpapuro, abandi bakazitwara muri QR. Iyo nimero abantu bose barayifise. Umuntu wese yiteje urwo rushinge, nubwo uvuga ngo warataye iyo nimero, bo barayifise hariya mu madokimi wabo muri satellite. Iyi nimero ya ibikuranga yuko ufise corona, iyi nimero yawe yarasohotse, iri mu byuma, baragufise. Nuko rero ingingo y'umunani iravuga ngo le gouvernement a informé ses citoyens, notamment en qualifiant la théorie de la fuite de laboratoire de théorie du complot. Amareta canke leta yaranse gutangariza abanyamakuru, abanyagihugu. Leta yaranse gutangaza amakuru ngo yaha abanyamakuru bayatangariza abanyagihugu, cane cane bagasobanura yuko n'uwugwanya avuga ati ntimwiteze izo nshinge, bacamushira mu gitigiri c'aba conspiracy, igitigiri c'aba théorie du complot. Ni ukuvuga ngo ni umugwi w'abantu b'abapinzi bagwanya leta, ni babandi babashaka kugwanya ubutegetsi bw'igihugu. Baharura yuko umuntu agwanya ico kintu ari umuntu mubi, ari umwicanyi. Ni mwibuke ukuntu batubwiye hano, batubwira mu makuru ngo uzi ko utiteje urushinge ngo reka kuza kudutera iyo corona, ngo kwa muganga, ngo guma muhira urwaye, guma muhira. Ngo guma muhira ntuje kwa muganga kwivuza, ngo uzi ko utiteje urushinge kuko ngo uje kwanduza, ngo abagwayi ngo basanzwe ngo barubahirije amategeko ngo bakivuza. Ngo guma mu rugo ntuze mu isoko, ngo ntuje abantu bari. Niko batubwira. Twamaze ibihe turi ngaha mu nzu. Bene data, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iyi cenda iri muri ico cegeranyo casohowe n'abakongere Amerike. Kongere Amerike, abategetsi b'abashinga amateka bagize leta ya Amerika basohoye ico cegeranyo. Haleluya! Bagisohoye, Imana yabakoresheje. Bene data, ndababwira ngo ni musengere ubutegetsi bwatowe, ubutegetsi buri bwatowe buje kugarukira abantu mu bibazo bitandukanye, harimo n'iki ca covid, c'abantu bakwegegwa n'uyu mugambi mubisha. Ariko ikinyoma cose kishizwe ahagaragara gituruka rubanda. Ingingo y'icenda iravuga ngo le pouvoir du vaccin a été exagéré. Ububasha bashize mu guhatara abantu kuza kwiteza inshinge byararengeje urugero, byarahahamuye umutima abasaza. Abasaza barahevye, bamwe barapfa bakicwa n'ubwoba, bati noneho babona ibyago, babona ibibazo, babona ibintu, babona amakuru kuri televiziyo, ubwoba bukabatera, bamwe bagapfa. Abandi n'uwishwe n'urupfu rusanzwe bavuga ngo yishwe na covid. Abandi umuntu wawe apfuye ntibakwemera kuja kumuraba, kuko ugiye kumuraba waca wandura iyo covid, ntiwamubona. Abandi ababivuga barapfuye, bamwe barishwe, bamwe bishwe mu mayoberane. Abategetsi benshi babigwanije barapfuye mu mayoberane. Abaganga benshi babigwanije, abantu benshi babigwanije barapfuye mu buryo butunguranye bwa giturumbuka. Nimwibuka abantu tutokwigwa turadondagura amazina bahitanywe muri ako kaga, muri ico gihe cyako kaga, muri uwo muyaga, abagiye muri uwo muyaga. Mwibuke amazina mu bihugu bitandukanye, n'abatotejwe, n'ababuragijwe biturutse kuri ico kinyoma cibi c'ubutegetsi bwari buri ico gihe. Ingingo ya nyuma y'icumi iravuga ngo urukingo rwatumye habaho ingaruka zikomeye ku bantu biteje izo nshinge. Ivyo rero ngo bigashakirwa yuko bisaba ko habaho amankete. Bagomba gukora amankete ari profondi kugira ngo basuzume barabe hari abantu benshi bazogenda bagwara ibigwara biturutse ku nshinge biteje. Ivyo bita hano bavuze bati le vaccin a entraîné chez certains des effets indésirables qui doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Vyatumye abantu benshi mu biteje izo nshinge bahura n'ibigwara batari biteze. Ivyo rero bigatuma
hagomba kubaho ubushakashatsi kuri abo bantu, barabe ingaruka barimo barahura nazo n'ibyago bazohura nabyo mu minsi atawuzi ingene bizogenda, kuko urwo rushinge ni urushinge ruriko ruratuma abantu utawuzi ibizobabako, kuko byaje nk'igisuma bifata bunguri, abantu baraterwa butezi, isi yari yatewe, bategeka abantu batiguma mu nzu ntimusohoke. Hano kugira ngo usohoke waba ari uko ufise imbwa, igikoko nico cari cemerewe kuja mu rugo. Hanyuma rero ukiyoboye akaba hariho yemererwa. Uhuye n'abapolisi bakakubona n'imbwa, bakakubona na kayabo, barakure kukarengana. Ariko udafise imbwa, udafise akayabo, warahanwa, wacucibwa amande. Wacucibwa amande. Bene data, ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane. None nshuti z'umusaraba, muri bino bihe ndararikira bene data mwese aho muri hose, mukanguke. Ijambo ry'Imana ratubwira yuko abantu kubera ko banse kwizera ukuri, Imana izobarungikira ikinyoma, hanyuma ico kinyoma kiba arico kibakoreramwo. Hanyuma rero kugira ngo abanse guhimbara ukuri bose bacirwe iteka mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, abanse kwizera ukuri ko mu ijambo ry'Imana bakizera ibinyoma, bose bagomba gucirwa ku iteka. Rero ni igihe cawe imbere y'uko iryo teka rigera, kugira ngo ushake Yesu, urondere Yesu bigishoboka. Haleluya! Imana yahabwa icubahiro cyane. Ushake Yesu mwene data, nshuti y'Imana. Reka turabe ayo majambo. Haleluya! Majambo y'Imana aboneka mu Bitesalonike ba kabiri, igihimba ni ca kabiri nyene, maze dusome umurongo wa 11 n'uwa 12. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye kuri bose bagahimbarirwa kugabitanya bacirwa ku iteka. Amen. Haleluya. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire muri iyi minsi y'imperuka. Muri iyi minsi Imana irimwe irarungikira abantu ubuzimire, kuko abantu nibo bihamagariye ubwo buzimire, baravyihaye, bihaye kuzimira, bihaye kugarariza, bihaye ubupfu, bagiye barahendwa, bamwe bahendwa n'abayoboye. Umuntu yarabona bagasanga umupastori wiwe yagwiteje, nawe agacavuga ati jeho sigaye hehe. Ariko iyo umupastori yaza guhagarara ati jewe ntago niteza, umukristo wiwe ntabwo yari kugwiteza, kuko yari gusaba impanuro abarongozi b'idini. Ayo madini benshi barashigikiranye, bashigikirwa n'amadini kuza kwiteza. Abandi bati twebwe twabihanuwe n'abapastori no babihanuyemo. None bene data, nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo, kuko na karamadini yarayobeje abantu. Rero nta kindi gisigaye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko Imana yatabaye, iraseruka mu bihe bidasanzwe, iseruka mu bihe bikomeye, iraturengukako. Turi mu kaga, batubujije tutakironka cepfo ca ruguru, twabaye ibicibwa, twabaye ruhebwa, iyi leta yadutaye, kominote zadutaye, abantu bamaze gushigikirana. Ariko turahagarara, turasenga Imana, Imana irishura. Twarasenze, Imana irishura. Haleluya! Igitumye no munsi nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo dusangirire ijambo, nuko nongeye no kumva ijambo ry'Imana rimbwira riti bwira abantu, bahe kugaba, ubabwire bagabe bitegure, kuko abihana bagomba kwihana, abashigikiye ibinyoma bagomba gushigikira ibinyoma, abashigikiye amabi, abashigikiye amafuti mu byihane. Cyo kimwe n'abari ngo barashigikira amadini no munsi, twarasemereye aho inyambi izobugarirako, inyubumba aho inyabumba izobugarirako, ntimuze mugira ngo ntimwaburiwe. Abo twaburiye muri bihe bya COVID, ntimuze mugira ngo ntimwaburiwe. Rero abana b'Imana bagiye gutahuruka. Haleluya!
abana b'Imana bagiye kuzamuka, nabonye abana b'Imana bahabwa intsinzi, nabonye ubwami bw'Imana buza, abana b'Imana bahabwa intsinzi, baragororerwa, bahabwa imigisha, bahabwa imihezagiro. Mwibuke ibyo Daniyeli yavuze ngo ubwo bwami buzogabirwa abera, ngo buhora ari ubwabo ibihe bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ngo ariko ubwami buzogabirwa abera. Reka dusozere n'iryo jambo ryo muri Daniyeli, inshuti z'umusaraba, hanyuma duce dusozera, kuko Imana yacu ni nziza. Uno munsi numva afise umunezero mwinshi cyane. Daniyeli avuga yuko ubwo bwami hazogera igihe bugahabwa abera bisumba byose. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Oh Yesu wanje mwami, ndagushimiye papa. Haleluya! Oh nushimwe Yesu. Haleluya! Dusome muri Daniyeli igihimba c'indwi umurongo wa 26. Haleluya! Ariko imanza zizoshingwa, bamwake ingoma yiwe, bayikombore, bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose bwo buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Amen. Naya makuru meza mashasha, amakuru y'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nongeye kugutangariza yuko ubwami n'ubukuru n'ubutegetsi n'ububasha n'ingoma byo ngaha mw'isi byose bizofatwa, hanyuma bigabirwe abera bisumba byose. Imana ishimwe cyane. Bizogabirwa abera bisumba byose. Imana ishimwe cyane. Aya majambo Daniyeli yarayabonye, yabona kera cyane. None wewe mukristo ko yasomye, ubu ubitekereza kwiki? Ubitekereza kwiki ko abapagani aribo barimo barasobanukirwa ikinyoma kigaragara cyagaragaye, ariko wewe ukaguma ugishigikiye? Baravuze bati impongo yarumiye mu kigori, ariko amaherezo yapfiriyeyo. Inguha nayo yarumiyeko, yumira ku rusato rw'inka, amaherezo nayo nyene yumiyeko. Mwene data, reka guhora wamushigikira ibishizwe hejuru n'ibyigiza gakomeye n'agahambaye, kuko amaherezo bizoshira nk'ifu y'imijira. Igihe kirageze kugira ngo ibintu byose bishigwa ku karubanda. Ubwami n'ubukuru n'ububasha bwo mw'isi byose bijye kugabirwa abera bisumba byose. Haleluya! Ndaremesha umukristo kugira ngo nimba waraguye no munsi vyuka, nimba waraguhenze bakaguterwa rushinge, niwihane tujye gusenga, kandi nawe usenge, wisengere, hanyuma natwe tugusengere. Mwene data, dusenge kugira ngo Imana yikorere, dusenge kugira ngo Imana izane ingoma yayo. Imana izane ingoma yayo. Ubwami bw'Imana bugiye kuza, ubwami bw'Imana bugira ngo buze. Haleluya! Yohana nawe nyene yarabisobanuriwe, arabwirwa yuko abatoranijwe n'abahamagawe n'abayobotse n'abanesheje nabo nyene bazoba bari kumwe na Yesu, kandi bazohabwa kunesha. Uzonesha gute kandi waraneshejwe? Uzonesha gute? Uzoba uri kumwe na Yesu gute kandi warafashwe mpiri, kandi uri mu rupangu rwa Satani? Uzonesha gute? Yohana yerekwa n'amajambo. Yohana arabwirwa amajambo akomeye. Ibyahishuriwe Yohana igihimba c'17 umurongo wa 14 haravuga ngo abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza abaganza, n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Amen. Imana ishimwe cyane. Abahamagawe, warahamagawe. Abatoranijwe, mbega waratoranijwe. Abanesheje, mbega waranesheje canke waraneshejwe? Nimba waraneshejwe, pfukama wihane, inzamba ntiravuga. Pfukama wihane, akanya karacahari. Pfukama wihane, nubwo baba baguhenze bakaguhendagiza, igihe n'iki nyene cyo gupfukama waturire Yesu ibyaha byawe byose, wemangire Kristo. Abenshi bamwe baratinya, none ubuko bose bazi ko wagwiteje, ubu uracatinya kwihana.
nubyihane. Turavuga ati Mana jewe nari guhagarara none sinahagaze, mbabarira. Kubera yuko washaka ureke kwihana, washaka ureke kwihana. Ariko ngira nkubwire yuko abavuga ukuri bo barimo barakuvuga. Ukuri guca mu ziko ntigusha. Mwaranze kuvuga ukuri ngo bohava ngo babuze ico murya, ngo bava mugira gute, ngo muhava mu burango nge n'abana banyu biga. Twejeho barambwira ngo abana bawe ngo none ngo ngo baziga gute ngo kubakuye mu ishuri. Ndamubwira none nk'ubu Antikristo ko yoza gutegeka isi. Ivyo byabo bana nivyo wombarira canke wombarira ubwami bw'Imana. Abo bana nyene ngomba kubakiza, nkabarinda ico kivirusi, nkabarinda corona, nkabarinda uwo mugera mw'izina rya Yesu Kristo, nkabarinda Antikristo. Singomba kubasuka muri ivyo vyago. Nakagombye guhagarara ngo ntabara abana banje. Wewe mukozi w'Imana wakagombye guhagarara ishengero uritabara. Ngomba guhagarara utabara abana bawe. Uzotabara nde ko umukozi w'Imana ahera mu nzu? Ugwana ahera mu nzu, ukingira ahereye mu nzu. None wahereye hehe? Wahereye watabaye bande? Nababonye abantu bahimirije abakozi b'Imana bama mu ndege, hariho abakozi b'Imana bakomakomeye bavuze ati ahubwo nimugende mwiteze, ati na jewe niteje, ati n'umugore yavuga ko n'umugore we yiteje kandi yahatswe gupfa, yarahatswe. Hanyuma rero agiye kwiteza, nuko biteza ubwo rushinge rero barikingiza. None ko mutasobanukiwe canke inyuma yaho musanze mwarayobye, mwarasabye Imana imbabazi, mwarabwiye abantu ati twarayobye, ariko banobo barimo barabwira abantu bati twarayobye. Bamwe barimo barasaba imbabazi, abandi barimo barahiga babikoze ngo baze bisigure. Handitswe igitabo c'impapuro 520 canditswe na Kongre ivuye mu nama muri Kongre ya Amerika. Bene data, nimusenge. Yesu abwira abigishwa biwe ati nimusenge ntimuje mu mosha mabi. Iki ni gihe cyo gutsinda no kunesha. Nimba udatsinze uratsinzwe. Nimba urugamba rwuhitanye uragiye. Ariko nimba ushikamye ramiriza. Haracari rero rakanya rero ko guca bugufi no kwihana. Wewe wakiriye ivyo bintu, ndagira ngo wemere mwene data ubwire Yesu ati Mwami Yesu, barampenze ndayoba, narayobye, nakagombye kwihangana, nakagombye kunesha, ariko ntibyanshobokeye. Naraguye, ndasabye unzamure, narashigikiye urucanco rurimwo virusi ni igikoko c'ikibagiteri nico banshizemwo. None ndasabye ngo Mwami umbabarire, nari gusenga nkizera Imana ariko nizeye ikirobo banshizemo ikirobo. Ati none iki kirobo Mwami ndasabye ngo kinkuremo. Mwene data senga usaba Imana, kuko abiteje izo nshinge bose babashizemo corona ni kivirusi. Ico kivirusi babagira ngo nico kubakingira, ariko none heraba ico kivirusi baragihuraritse kiri muri bo. Senga usaba Imana igihurarike kugira ngo n'amazina yawe azimangane muri ca gitabo c'abiteje izo nshinge. Hanyuma wandikwe amazina yawe mu gitabo c'abatiteje izo nshinge. Wemangiye Kristo, utizeye Imana z'ibigirwamana byo muri laboratoire, ahubwo yuko wizeye Imana yo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, wizera amaraso ya Yesu yadupfiriye ku musaraba. Ndagira ngo dusenga amaraso ya Yesu akoze akuhagire uri kurihana. Mana yacu yo mu ijuru, ndongeye gusenga mu izina rya Yesu. Data ongere gutabara no kurokora bene data bayobejwe bakayoba, bazimiye bakazimagirika. Yesu baratwawe barahendwa. Mwami ikinyoma kirirwa ntikirara. Eraba Mwami, biramaze kugaragara yuko izi nshinge Mwami Yesu, yuko iyi virusi data yari yaturutse ku kinyoma cy'umurwanizi kugira ngo bakore ubuhinga bwabo bw'ibyo bagomba. Ariko Mwami ntaco byavyaye, ntaco byazanye, byakwegeye isi umuvumo, byakwegeye isi akaga. Ndasengera uyu mwene data umuhe kwihana, yature yemangire Kristo, wongere kumutabara umukizi iki virusi mu izina rya Yesu. Abiteje inshinge bose
bongere gusaba Imana ibatabara kino kivirusi, bongere kubahogwa, bongere gutabagwa, bongere kugirirwa imbabazi n'ikigongo. Mana, ndabasabiye amaraso ya Yesu Kristo abuhagire, maze mwami iki gikoko cabatewe bashizwemwo kibavemwo, kigende mw'izina rya Yesu. Iki kirobo kirimwo, iki virusi kiremwo, kibavemwo mw'izina rya Yesu. Boye kwizera ibyakozwe n'amayoboko y'abantu, ahubwo bizere Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze kubikoze. Ndasabye mwami kugira ngo data uyu mwene data yemeye kwihana, amazina yiwe yandike mu gitabo cawe c'ubugingo, cawa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi. Ndabigushimiye kubikoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ryawe mwami Yesu rihabwe icubahiro. Ndabisenze mw'izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo kujya nyene wagiye mu ruhamu gasinya ati ni muntere uru rushinge rumwe virusi ya corona, ikintu c'ikirobo c'ikivirusi, ngo nico ngo numusada ngo aje gukingira, ngo bamunshizemo ukabisinyira. Ndagira ngo kunyana bari kugenda usinyure, aho uza gusinyurira ntaho nzi, ariko wewe aho uza gusinyurira hazi. Aho kugusica nkubwira nuko ujya muganga yagusinyishije udashobora kumubona, ntawe uzosubira kubona. Ariko icyo ugomba gukora, sinyura, kora ibishoboka byose usinyure mbere ya Yesu Kristo umwami w'abami, ari hejuru ya byose. Genda usinyure mwene data, sinyura izina ryawe, urigwanirire, uritabare, urikure mu maboko bazanye ibi byago n'amahano. Uno munsi barimo barashigwa ku karubanda. Sinyura, genda usinyure. Ubwo niko butumwa uno munsi mpawe kukubwira wewe mwene data. Ibisigaye abakristo mwese mubere maso ubugingo, umwami Yesu ari hafi. Maranata. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mugire umugisha. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen.